Hari abagabo benshi batangura kubona ubushobozi bw'igitsina cabo bugabanuka ariko ntibamenye igituma. Kandi igitangaje nuko rimwe na rimwe ikibazo gishobora kuba ari ingeso zabo basanzwe bakora buri munsi. Reka ndakwibarize kino kibazo. Wowe uriko urabona umubiri wawe utagikora nkuko wahoze ukora mbere, canke urashaka kumenya ibintu bishobora gutuma umugabo agira ibibazo vy'imikorere vy'igitsina uko imyaka igenda iragenda. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bine bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'igitsina c'umugabo iyo bibaye akamenyero kabi. Ariko icambere nico abantu benshi bakora kandi bamwe ntibabona yuko gishobora kubabera ikibazo ku buzima bwabo. Kandi ndashaka kugumana nanje gushika ku canyuma kuko ngomba kukwereka uko wotangura guhinduriza ingeso nuko wokwitaho umubiri wawe neza. Ariko nyamboneka nimba ukunda ibiganiro nk'ibi vyigisha nturengane ngaho udakoze sabone ngaha kuri Ukuri ku mafaranga. Hamaje mva ndiko ndagushikiriza bino biganiro Ntirampa Pascal. Areka rero twinjire mu kiganiro dutangura n'ikintu ca mbere abantu benshi batinya kuvugako. Ikintu ca mbere gishobora kwangiza igitsina c'umugabo nikora baporono bikabije. Reka ndakubaza kino kibazo. Ni ryari ikintu umuntu yatanguye gukora rimwe na rimwe gihinduka akamenyero ka buri munsi? Umuntu ashobora gutangura rimwe na rimwe hanyuma bikagenda biba keshi. Bukeye ugasanga iyo ari wenyene aca ashaka kuraba ibintu bijanye n'amaporono. Buhoro buhoro bigashobora kuba akamenyero kagoye guhagarika. Ariko ndashaka ko dutahura neza iki kintu. Si ukuvuga yuko umuntu wese araba porono acagira ikibazo. Oya, ikibazo gishobora kuvuka iyo bibaye bikabije, bikaba akamenyero kagoye kugenzura kandi bigatangura kugira ingaruka ku buzima canke ku mubano w'umuntu. Bishobora kugira ingaruka ku vyumviro vy'umuntu, ku buryo yitwara mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina no ku buryo yishimira umubano nyawo. Kandi reka nkwibarize, nimba umuntu amara umwanya munini aronka umunezero biciye kuri ekara, ntiwumva ko bishobora kugira ico bihindura ku buryo ubwonko bwiwe bwakira ibintu? Nico gituma ikintu ca mbere ari kumenya kwifata. Ntureke ngo telefone yawe aba ari gutegeka kandi ariwe wakwiriye kuyitegeka. Kandi nimba ingingo umaze kuyumva kandi like kuri video hanyuma tugende ku ngingo ya kabiri, kuko ingingo ya kabiri irakomeye cane. Reka tuyirabe. Ikintu ca kabiri gishobora kwangiza igitsina c'umugabo no kunywa inzoga nyinshi no kunywa itabi ryinshi. Nshuti yanje, reka tuvugishe ukuri. Hari umugabo ashobora kuvuga bati je ndanywa inzoga ariko ndayinywa nishimye gusa. Ubundi nawe akavuga ati je ndanywa itabi ariko nywa itabi rimwe gusa canke itabi zibiri ku munsi wose. Ariko ikibazo si ukuvuga ngo umuntu yaranyoye canke yaranyoye itabi. Ikibazo ni iki: ibyo bintu bibaye akamenyero ka buri munsi igihe kirekire bigira izihe ngaruka ku mubiri w'umuntu. Inzoga nyinshi n'itabi bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'imitsi y'amaraso. Kandi kugira igitsina c'umugabo gikore neza, ugutembera neza kw'amaraso ni ikintu gihambaye. Nico gituma kunywa inzoga nyinshi hamwe no kunywa itabi igihe kirekire bishobora kugira uruhara mu bibazo by'imikorere y'igitsina. Kandi hari ikindi kintu: iyo umuntu ahora aborerwa kenshi ashobora gutakaza ubushobozi bwo kwifata no gufata ingingo nziza. None reka ndakwibariza, inzoga uriko uranywa uwo munsi urazi ingaruka zishobora kuzokuba kejo? Ntabwo ndiko ndakubwira ngo uhinduke wa muntu atagira umunezero. Oya, ahubwo ndakubwira nti umenye urugero rw'inzoga ushobora kunywa, wongere urinde n'umubiri wawe, kuko umubiri wawe niwo uzokubera igikoresho c'ubuzima bwawe bwose. None nimba twavuze ku nzoga n'itabi, reka twinjire ku kintu abantu benshi bavuga ngo nzogikora ejo. Reka tukirabire hamwe mu gice gikurikira. Reka twinjire ku kintu ca gatatu abantu benshi batinya gukora, bakavuga ngo nzogikora ejo ariko ntibamenye yuko gishobora kwangiza igitsina c'abagabo. Ikintu ca gatatu ni ukutakora siporo, ico twavuga kugira imyimenyerezo. Reka mbanze ndakwibariza, mbega we ni ryari uheruka gukora imyimenyerezo? Uheruka kuyikora ejo? Uheruka kuyikora mu ndwi iheze canke uheruka kuyikora mu mezi aheze? Umuntu ashobora kumara umunsi wose yicaye agakoresha telefone, agakora ku meza, agataha kongera akicara.
bukeye bikongera gutyo nyene, ariko umubiri nawe urakeneye kugendagenda. Imyimenyerezo irafasha umubiri kuguma ukomeye kandi igafasha n'ubuzima bw'imitsi y'amaraso. Kandi nkuko nabivuze, ugutembera neza kw'amaraso ni ikintu gihambaye ku mikorere y'igitsina. Ntukeneye gutangura wiruka ibirometero 20, oya, tangura buhoro buhoro, genda n'amaguru, kora imyimenyerezo yoroshe, koresha iminota mike buri munsi, hanyuma wongere buhoro buhoro. Reka ndakwibariza, nimba ufise iminota 20 yo kumara kuri telefone, ntiwobona iminota 20 yo kwitaho umubiri wawe. Aha niho abantu benshi bibesha, bashaka ko umubiri ukomera ariko ntibigere bawitaho. Ariko hari ikintu kimwe gisigaye, kandi nico dukora buri munsi kuva mu gitondo gushika nijoro. Reka tukirabire hamwe. Reka tugende ko naco kintu ca kane, arico ca nyuma gishobora kwangiza igitsina c'umugabo, ni kurya nabi. Ica nyuma nivyo turya buri munsi, kandi iki ni ikibazo gikomeye, ariko abantu benshi nuko bagifata nk'ibintu bisanzwe. Kurya amavuta menshi, kunywa isukari nyinshi, kurya ibifungurwa bitunganijwe cane, kunywa ibintu birimwo isukari nyinshi nuko bishobora konona umubiri wawe. None reka ndakwibariza, umubiri wawe ko wubakwa n'ivyo urya buri munsi, none uriko urawuha iki? Nimba umuntu ahora afungura nabi, ashobora kwiyongera ibiro canke akagira ibibazo by'ubuzima bw'umutima n'imitsi y'amaraso, kandi ivyo nuko bishobora kugira ingaruka no ku mikorere y'igitsina. Nico gituma kurya neza atari byo abantu bashaka konda gusa, nibyo umuntu wese ashaka kubungabunga ubuzima bwiwe. Mu byo ugiye kurya, gerageza gushiramwo imboga, ivyamwa, ibifungurwa bitandukanye kandi bifise intungamubiri. Ikindi naco nuko wogabanya ibifungurwa vyinshi birimwo isukari, bya bifungurwa vyinshi birimwo n'amavuta menshi n'ibitungwanya cane. Ntibisaba guhindura ubuzima bwawe buri munsi, ahubwo tangura ikintu kimwe kimwe, kuko iyo uhinduye akamenyero kamwe uyu munsi, ejo ushobora guhindura n'akandi. Ikiganiro ndumva kigiye gusoza, ariko reka tubanze dusubiremwo kugira ngo ntihakire na kimwe ushobora kwibagira. Ica mbere twabonye ko ari ukuraba porono bikabije. Ica kabiri twabonye yuko ari ukunywa inzoga nyinshi no kunywa itabi. Ica gatatu twabonye yuko ari ukutagira siporo. Ica kane twabonye yuko ari ukurya nabi. Ariko hari ikibazo kimwe no kwivuza yuko wokwibaza, muri ivyo bine twabonye ni iki ubona ukora kenshi kurusha ibindi? Ntubibwire jewe, vyibwire wewe nyene ubwawe, kuko rimwe na rimwe ikibazo ntigihinduka kubera tutazi ico gukora, gihinduka iyo twemeye ko hari ico dukeneye guhindura. Inshuti yanje, uyu munsi twabonye ibintu bine bishobora kugira ingaruka ku buzima no ku mikorere y'igitsina c'umugabo iyo bibaye akamenyero kabi. Ariko ndashaka ko wibuka iki kintu kimwe, ntukorere umubiri wawe ibihano uno munsi hama ngo ejo uzowusabe kugukorera neza. Tangura kuwitaho, gabanya ibikubabaza, kora imyimenyerezo, urye neza kandi wige no kwifata. Ariko namba wumva iki kiganiro cagufashije, kanda like, hanyuma wandike no muri commentaire uti ngiye gutangura kwitaho umubiri wanje. Kandi nimba ukunda ibiganiro nk'ibi vyigisha, nturingana udakoze sabone ngaha kuri Ukuri ku mafaranga, kugira ngo ntuzoracikwa n'ibindi biganiro. Hamaje umva ndiko ndagushikiza bino biganiro, ni Pascal, tukaba tuzobonana mu bindi biganiro vy'ubutaha. Ciao ciao.